izo nzoka zivuza uruhwa ku mitwe yanyu n'izande. Namwe majambo y'umwanditsi Jean Racine ari mu gikino ciwe Andromaque igice ca 5 intambuko ya 5 niyo majambo twokoresha mu kwibutsa abantu no kubwira batabizi ko buca rigenekerezo rya 16 ukwezi kw'indwi umunsi mpuzamakungu wahariwe inzoka mu mihinga itandukanye y'isi. Tukaba rero twagerageje kurondera kumenya iyo uwo munsi wavuye, tukaba tutaraharonka, ariko twashimye kuno munsi tubabwira kubijanye n'amateka y'ubwoko bw'inzoka y'isato bita mu gifaransa Python d'Oseba canke Python sebaye mu mvugo y'abashakashatsi. Isato yo mu bwoko bwa Python sebaye ikaba ari mu masato maremare ari mu nzoka za mbere nini muri Afrika. Uburebure bwayo nabwo buri hagati y'imetero 4 na 6 ndetse birashika aho igera ku metero 7 n'igice z'uburebure, igashobora gupima ibiro 100 canke birenga. Iyi nzoka ikaba ishobora kubaho gushika ku myaka 30 iyo itunzwe n'abantu, ariko ikaba ishobora kubaho imyaka itarenga 15 iyo irambye yibera mu ishamba. Isato Python d'Oseba ikunze kuba muri Afrika nko mu gihugu ca Benin na Afrika yo hagati gushika mu burengero bw'ubugaragwa bwa Sahara, aho ziba mu biyaya mu karere k'ibiti, amashamba y'imizitane, mu bidengeri by'amazi no mu bitare by'amabuye n'ahandi. Umutumba w'isato ukaba ari munini cyane, ibara ryayo ahanini rica ibibatsi, harimwo iryirabura n'iritukura ku mugongo nayo nyene y'ibibatsi. Muri Afrika isato zirahigwa kubera urusato rwazo rukogwamwo impuzu zitandukanye, harimwo ubwoko bw'impuzu bita panchos, ndetse abandi bakazihiga ku bw'inyama zazo, aho bivugwa ko zifise umusoso uryoshe cyane. Iyi nzoka ikaba ivugwa ko byinshi n'abarundi ndetse b'abanyafrika muri rusangi, bimwe muri byo bikaba ari ibi. Uramaze kumva iyi nzoka yo mu bwoko bw'isato? Inzoka ndamaze kuyumva kuko yiravye nk'umukenyezi afise inda aca vyakimuka canke ikuravye nk'umuntu ashobora gucupfa atakirira kimwe. Ikuravye ugacopfa, ariko biravuga kandi ko ishobora no kukuraba ugacumugara. Navyo nyene birashoboka. Birashobora kugihumura ugashobora gucupfa no kunapfa. Dufatiye ku bunini bwayo havugwa iki? Ubunini bwayo ifise umurizo munini, kagira n'umutwe munini kandi iragutse cyane. Ifashe nk'ikintu irashobora gukimira, ari nk'impene cyangwa ikindi kintu ashobora gukimira. Ndagushimiye. Urakoze.